Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo c'Imigani igice cya 4 umurongo wa 23 haravuga ngo linda umutima wawe kuruta uko worinda ikindi cyose kuko ariho ubugingo bududubiriza. Dusangire ijambo rivuga ngo agakiza ni ku giti cyawe, bisigura ngo no kuja mu ijuru ni ku giti cyawe. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta uzoshika kwa data atamujanye. Bisigura ngo umwakiriye iba ariyo nzira kugira ngo uzoshike mu ijuru, uzoshike kwa data. Umaze rero kumwakira utegerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo uzoshike mu ijuru. Muri ivyo utegerezwa gukora harimwo kurinda umutima wawe kuruta uko worinda ikindi cyose. Urinda umutima wawe. Bavuze ngo urinda umutima wawe, ni wewe wirinda, nta wundi akurinda. Nshaka kuvuga iki? Wewe ugabe kubw'agakiza kawe kuko karaba wewe. Nube nka babandi bagira ugwitwazo ngo babonye mwene data wundi yakoze ivyaha ngo none babivuyemo, ngo nimba gukizwa ari kurya ngo nanje ndabihevye. Agakiza ni ku gatwe kawe, wirabe wewe ubwawe. Nivyo birakwiye yuko abakijijwe tubera karorera abandi, na cyane cyane nk'abakozi b'Imana tukabera karorera abandi, ariko nagira ndakubwire ngo wewe turaba nk'abakozi b'Imana. Agakiza ni ku gatwe kawe. Nubivemwo kubera wabonye mwene data yakoze icyaha, nubivemwo kubera ubona abariko bagenda uko bitabereye. Oya, ramiriza umenya ngo agakiza ni ku gatwe kanje. Ibi rero nagira ndakubwire ngo bizotuma winjiye mu rusengero nejo na hirya yejo utavuga ngo ndabivuyemwo, reka ngenda. Hari abaguma binjira basohoka baja handi ngo bahabonye abakoze ivyaha. Winjira uzi ngo agakiza ni ku gatwe kawe, ariko namwebwe mwamaze gukizwa tugerageze tubera karorera abandi. Paulo yandikiye abikorosayi yababwiye ngo mwiyambura umuntu wa kera. Wewe ku gatwe kawe niwe wiyambura umuntu wa kera n'ibikorwa bibi vya kera vyajana n'uwo muntu wa kera. Kandi Yesu yaravuze ngo babiri bazoba baryamanye, ngo umwe atwaga uwundi arekwe. Babiri babe bariko barasekura, umwe atwaga uwundi arekwe. Bisigura yuko kuja mwijuru atawuzogenda afashe uwundi ukuboko, umwe wese azoja mwijuru ku gatwe kiwe. Nico gituma navuze ko agakiza ari ku gatwe kawe. Rero kuja mwijuru subufatana mende, kandi Yesu niwe tanguriro twubakirako. Uko wubakako niko uzohembwa bivanye nuko wubatseko. Nta wundi aza kubaka kuri iryo tanguriro ryawe, ni wewe nyene wubaka kuri iryo tanguriro ryawe. Urumva byose bihagaze hahandi, ni wewe biraba ku gatwe kawe. Ntuhave wibaza ngo hari uwundi biraba. Ivy'agakiza n'ivyo kuja mwijuru biraba wewe nyene. Nuko Yesu agushoboze kwirinda, agushoboze kwizigama, agushoboze kwiyubara wewe nyene ubwawe kugira ngo uzogire iherezo ryiza.